Amahoro y'Imana bakunzi ba No Repentance No Heaven TV nkuko mubizi kino ni ca kiganiro Check the Mic. Check the Mic rero aho tugenda ahatandukanye kugira ngo dushobore kumva ivyumviro by'abantu batandukanye. Uno musi rero muri Check the Mic mashaka kwibaza ati mbega dukorera kuki canke uno musi tuganira kuki. Uno musi abarundi benshi canke se mu gihugu cacu c'u Burundi turahimbaza canke turibuka igandagurwa ry'umuhisi Melchior NDADAYE ariwe yarodeye incungu ya demokarasi, ariwe tuzi nk'incungu ya demokarasi hano mu gihugu c'u Burundi. Rero abantu benshi turakeneye kumenya mbega none iyo demokarasi bayitahura gute canke iyo demokarasi mbega ibamariye iki nk'abenegihugu bo mu gihugu c'u Burundi. Uno musi rero ushobora kwibaza ati mbega Melchior NDADAYE wewe ninde? Melchior NDADAYE yavutse itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1953 akaba yavyawe na Pierre NDADAYE hamwe na Therese Bandushubwenge. Akaba yari afise umufasoni umwe ariwe Laurence NDADAYE hamwe n'abana batatu akaba aribo yasize. Akaba yabaye mu president yatowe ubwa mbere itariki 10 z'ukwezi kw'indwi mu gihumbi kimwe n'amajana 1993 akaba yapfuye itariki 21 z'ukwezi kw'icumi mu gihumbi kimwe n'amajana 1993 nyene. Akaba yaramaze amezi atatu gusa arongoye igihugu c'u Burundi. Mbega rero turakeneye kumenya mbega abo bene gihugu boba batahura gute iyo demokarasi yoba yaraharaniye canke se mbega yoba imariye iki abo bene gihugu. Rero ni mukanyo tugiye kumva ivyumviro vy'abene gihugu batandukanye. Kuri micro muri kumwe na Kelly Niyonzima Kads. Dakora mukije. Nitwa ba Jean-Claude. Kuri mwebwe demokarasi ni iki? Demokarasi utwibutsa incungu Melchior NDADAYE yashoboye kurondera abarundi ubwigenge, ariko icyo yarondeye ntabwo yashoboye kubishikako. Mbega uyu munsi twibuka incungu ya demokarasi y'u Burundi itariki 21 z'ukwezi kw'icumi. Mbega kuri mwebwe nk'umurundi ibibutsa iki? Nk'umurundi demokarasi twibutsa byinshi, aho umukuru w'igihugu w'icyo gihe igihe yatorwa n'abenegihugu b'u Burundi bari bitoreye kandi bishimiye ko yoshobora kubageza ku rwego ruhanitse rw'iterambere, amahoro hamwe no kwegeranya abarundi hamwe. Rero iyo dushitse kuri uwo munsi abarundi turagira umunezero cyane ushobora kwibuka iyo ncungu ya demokarasi. Mbega uri kurabiraba ubona iyo demokarasi uwo mukuru w'igihugu yaharaniye hari akamaro ifitiye abenegihugu? Ego, iyo demokarasi irafise ico imariye abenegihugu, kuko iyo hatari kuba iyo demokarasi kumbure uno munsi abarundi twoba turi mu bihe bigoye kandi bitoroshe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nanjye ndabashimiye. Yihabuza agaca agenda atarashika kwihangiro nyamukuru. Mugabo twege nk'abanyagihugu aho tugeze turabishimira Imana kandi turabishimira n'uwagi yabiturondereye, kuko baho tugeze umunyagihugu arashobora kwishira no kwizana mu gihugu ciwe atawanja wangura. Mbega ubona aho kugira ngo iyo demokarasi ikomeze gutera imbere? Kugira ngo demokarasi ishishikare gutera imbere nuko umunyagihugu wese yoshishikara kuronka ivyo arekurirwa n'amategeko, atamuntu n'umwe ashobora kugira kubimutangira ko ngo ntarekuriwe kubironka. Kandi ikindi kugira ngo demokarasi ishishikare gutera imbere nuko twosaba yuko nk'abakuru abaturongoye abatuyoboye boshishikara gukurikiza iryo rage rya kwigendera Melchior NDADAYE, na cyane cyane mu gushishikara gushira mu ngiro ingingo ziwe
yari yasize imbere kugira ngo demokarasi ishishikare gutera imbere gutyo bashishikaye kugira ku ngingo ziwe n'ingendo yiwe zotuma demokarasi ishishikara gutera imbere. Murakoze cyane ndabashimiye. Murakoze namwe cyane. Mwitwa bande? Inosa turiko turahimbaza umunsi wahariwe incungu ya demokarasi. Mbega kuri mwebwe incungu ya demokarasi ni? Incungu ya demokarasi nyene baza ko ari kwishira kwizana, haranira kwishira kwizana kw'abarundi mu gihe kwishira kwizana mu gihe kuri kwarabutse. Kino baza ko bari demokarasi. Iyo niyo demokarasi, incungu ya demokarasi nayo. Incungu ya demokarasi yo bari uko ndabizi avuga ko ari Melchior NDADAYE yari haranira demokarasi, yewe yatanguje umugambi wo kugira ngo demokarasi ibeho mu gihugu cy'u Burundi. Mbega Melchior NDADAYE bayavutse ryari? Mbega iyo demokarasi yoba yaraharaniye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubona hari akamaro yazanye? Hariwe ku gihe cy'iwanje ivyo mbona n'ivyo numva ndabona ko mbega hariho icuba cyarahindutse ku byo nabwiye ndashobora kuba narumvise. Mbega hokorwa iki kugira ngo iyo demokarasi ikomeze gutsimbatara mu gihugu cyacu? Demokarasi kugira ngo ikomeze gutsimbatara mu gihugu cyacu nuko abatware baratwara ko nabo ubwabo bishyiramo uruhare kugira ngo baharanire iragi nyene NDADAYE yakoresha kugira ubwigenge, baharanira ubwigenge ku Barundi bakishira bakizana natwe abanyagihugu nabo bagakurikiza ivyo leta idutegeka ko ariwe dukora. Tumaze hariho icyo yogira demokarasi icyo yogira icyo byofasha cyane gusumba uko umuntu yobaho aturuka agakora ibyo muri make bitagenda neza bitewe n'uko abamutwara batamutwara neza. Tubashimire cyane. Claudine, turiko turitegura nk'abenegihugu guhimbaza umunsi duhimbaza incungu ya demokarasi, aho batuzanira incungu ya demokarasi. Mbega mwebwe incungu ya demokarasi ninde? Nibuka kwe. Mbega bavuze demokarasi mwumva iki? Bina kinumva ntabakibeno. Demokarasi mbega wobuzi ico arico? Wapi? Mbega hari iterambere canke hari ico mubona demokarasi yoba yaramaze? Yego. Nk'igiki? Ntabwo nibuka no ko. Murakoze ariko bandu mwenga nta ide mubifise ko bijanye na demokarasi. Ntabwo nibuka kwere. Ndakuramukije. Amahoro abane namwe. Mwitwa bande? Nitwa Yakoze Jean Marie Vianney banazira viwa zizo sizo la market. Jean Marie Vianney, Burundi buriko burahimbaza canke buriko buritegura guhimbaza umunsi wahariwe incungu ya demokarasi y'u Burundi. Mbega incungu ya demokarasi ninde? Ni NDADAYE Melchior. Yavutse ryari? Aho yavukiye sindahibuka mugabo nzi aho yatanguriye gutwara 1993. Mbega demokarasi kuri mwebwe ninde? Demokarasi no kwishira no kwizana kw'abanyagihugu buri muntu wese. Ego. Mbega mubiravye hari akamaro iyo demokarasi haraniye yazanye? Demokarasi yaraniye yarazanye akarusho gakomeye cyane kuko uri kurabira abakiriya gihe uko byari bimeze gushika n'uyu munsi turabona yuko ari kirumara cyane kandi n'umuntu kubganje nigira ko byinshi kuko uri kuraraba ukuntu yahanganye kugira ngo iboneke demokarasi iboneke burya ni gake umuntu ashobora guhangana n'ibibazo nkabijya atangimba atangwane akoresheje agashobora gushika ku ntumbero yiwe. N'umuntu w'intangakarero novuga kubanye politike bose baba barigeze kubaho kuko ndibaza ko ari we munyepolitike ari mu banyepolitike ba mbere bashoboye guhangana na politike yabo bakagira ico bageze ko atantambara yiriwe irahaba. Rero ni kirumara cyane
ni ibintu byo kwigirako ni icitegerezo cyane naho atakiriho urumva araciyibukwa kubera ivyo yakoze. Mbega mubonaho kugwa iki kugira ngo iyo demokarasi ikomeze gutsimbatara? Icokogwa kugira demokarasi ishobore gutsimbatara ubwa mbere nuko twiyumva namwo abantu tukagiranira urukundo tukagiriranira ukwizigirana tukababarana tukirinda kuba bampemuke ndamuke mu byo tuba turiko turakora canke tuba twifuza gushikako tukagira ubwizigirwa n'abandi tukagerageza kugira urukundo kwiyumva namwo buri muntu wese akabona yuko mugenzi we nawe afise akamaro ari kirumara ko nawe yoshobora kuba yobicari neza muri kazoza. Tubashimiye cyane. Murakoze cyane.